watangiye kuririmba technology itaratera imbere cyane hari amaradiyo make ariko no munsi uracari mu muziki technology yaramaze kuba nini aho KIDUMU ashobora gusohora indirimbo ari muri Kenya uyo mwanya nyene ubuzungura ikaba irashitse kuba uno munsi technology yarateye imbere cyane hari ico vyice mu muziki ari naho uno munsi ugwaruka ruko gwirukira views cyane n'aba followers kuri YouTube gusumba gukora indirimbo zama imyaka yose. Bon, nakoze umuziki ku ikaseti. Kaseti imozungurusha gutya amabati kugira ngo umucana nduwere kuri bateri kandi urabona mukinama amatara yajeryari. Sasa iradio yiwanyu so yagura amabateri azomara iminsi ngahe. Amapire bayita amapire. Rero ikaseti. Hanyuma mu nyuma iyo kaseti warayigendana. Bigeze kuri CD yari technology indije bavyita disc compact wabitanguye nga mu Burundi yari Matata Christophe biranavugwa no mu makuru wamenga ibara riraguye none ubu ariko girira registrement kuri disc compact ico gihe arakigera mu Bubiligi je vyamfashe 8 ans gushira indirimbo kuri disc compact Matata yabikoze muri 91 je ndabikora muri 99 kuri yaramenje turumvikanye iyo CD rero yatanguye kwinjira nga mu Burundi izanywe n'umujournaliste yitwa Apollinaire Gahungu RTNB ico gihe yagendana na president Buyoya niwe yari umuvugizi wiwe sasa aitwariwe sigararo telefona nta WhatsApp call yari hari na internet yari hari rero nasigenda telefona kugira ngo numve kuko indirimbo y'amahoro hagati y'abahutu n'abatutsi ni kintu cari sensible cyane yaramenje ndayisohoye nazanye umupastori yitwa Tubanyembazi Nestor w'umurundi twabani Nairobi asigaye yitwa Abiyanga turumvikanye tuyisengere kuko panike yari too much ndi abahutu bakayifata nabi baranyica ndakenda ma cyangwa abatusi bakayikomprena ariko ndiko ndavuga abo baranyica sasa tuzana pasiteri Tubanyembazi arayisengera turayisengera n'amafungo y'imisi ibiri n'amafungo urabona ibintu by'ubukristo nitwa mu Kristo niko bazi ko je mfise akantu ko gutinya Imana cyane apana bimoje kwiparatura ngo bakubone kuri umukizwa KIDUMU n'umukristo kabisa umukristo gusa ushaka kuba umukristo uje mu ijuru so kujya mu misa ukoma induru gusa oya kunda mugenza wawe ngo uko wikunda ivyo birakwiye ntiyagira umuntu azokubesha ivyo birakwiye ureke jalousie ureke hypocrisie ureke kunda mugenza wawe ngo uko bikunda rero naguma rero sasa telefona Apollinaire allo ndagise yambunya kubaho yambu hewe indirimbo yawe ni gitangaza basi byari bikwiye acha ishira president ati hari umuntu yamaye indirimbo turi Nairobi bari baje kuri Hotel Intercontinental kura n'abarundi cyanda profita je ngenda ni indirimbo yanje nasoye y'amahoro kukuboko acha yizana Buyoya arayumviriza ati iki dufasha muri wa mugambi wa mahoro icheba ikintu ariko barahimiriza ama ONG za studio ijambo kuzivuza bajeje ivyo bintu nyenyere byo guhuza abantu ngo inama isumba ingimba ivyo cangira iyo chance burya chance imeze nka footballer uri ataka ukaronga umupira imbere y'igori go kubita hanze si entraîneur afise amakosa niwe byananiye rero chance ikiraza sasa nategerezo ryo guhindura stati wanje kugaruka mu Burundi ninjire muri Kenya mu mategeko ivyo burefije ndabivemo za kurondera passport niyo nahuye rero na Farias hajya kuri centre kitre français ari kumwe na mugenzi we ngo namba ari dogidogi bari muri yari macho magenge gutya yarabaye urumva yaramvugisha je ngaca nguma ndabinyuma kwa yari umuntu bana bagira ibintu amahera n'umuriro ibintu amahera abakunda kweri kuko nace mbona yuko
haciye haba vide hari ukuntu namatata yasamaye gato yarabumunebwe petetre n'ubuzima bw'iburaya kuko mu nyuma yarabimbariye ati byari bigoye kugira ngo umuntu yemegwe abe integre hanyuma utangure kubaho abantu biwawe bakubona nk'umustar mu gihugu hari abatangure kuza baratelefona biwabo babwira ngo bakonye uri kuroza amasahani ibintu ngivyo ce n'était pas facile kabisa ce n'était pas facile abarundi saha gusa nari hanze barafise ukuntu bashirana hasi ndi batahura bashaka ubu VIP na hari hanze bubandanye kunyene rero niho naciye mbona kabisa kamaradiyo yose ariko batazi umuntu yaririmbye ukwasa no wariwe ndi bari bazo konsa nari meze nk'igisigo ubiravye imiziki yanje ya mbere nta na foto nta na clip nashaka kubera guhamuka kubera ibintu vyo ngaha utinya ibi bintu vyo ngaha tu ibi bintu umuntu akuraba agaca yibaza intaruvamo ubwoko vyose ibintu ngivyo rero nibintu kabisa jewe nimba ari ubuntu ibintu vy'ubujujuje nabonye kwisi kuko jemba mu gihugu cy'amoko menshi hafi 43 kandi buri bwoko bufise province yabwo n'ururimi rwabo hano nta bwoko bufise province hose bari kumwe kabisa naciye mbona Imana acinyugurura mu mutwe mbona yuko nta bujuju umuntu kuko nta muntu afise amaraso asukwiwe kubera ubwoko bwiwe nta muntu afise ibahati iva ku Mana umugisha uva ku Mana ngo n'ubwoko hose hariyo beza hariyo babi hariyo abicanyi hariyo abatarabicanyi uravyumva ntango rero kubibona ndanga photography kabisa abantu bagiye kumbona 2 ans après aho mvuye ngaha afari yazi yamaze kumbavya Kenya ubundi yapfuye urimo macho magenge yapfuye ariko umugambi wari ni gasoro tujane mudugana hanyuma mu nyuma fari yazi tumaze amaze gushikayo ubundi yitwa Dr Claude na wene yariko arapanga na wene ukuna duhambe nundi yitwa namba yitwa Edi Dodo hari undi yitwa Edi Dodo sinzi aho yagiye sinzi kwa kiriho cyane gute mu nyuma haciye haza n'abandi abandi barabigerageje biranga baca barabivamo baja mu bindi rero 2001 niho sasa nakorotse ngaha ndumiwe wa mbere RPA yari kiruguru radio yigenga hanyuma pinide yarimo presidence y'igihugu yarimo hanyuma washaka nabagwana na leta bari hajya barimo afise zikorogwa n'indege barimo hariho nuko amahoro ndiyagarutse ndashobora kubivuga benshi twaravugana umuhisi Adolphe twaravugana kwanza kukabanga kujya n'uwi wacu bajya muri Katino Nyamugaruka Dominique General twaravugana tukanahura agasaba imiziki ngayi Musanze hari n'intererano igatangwa kugira ngo ndengane sinduhigera atanga intererano kugira ngo turengane tugeza nuzeye nzangoze akarere kamere neza bibaza ko ari kuvyishoboza bizayikunda n'ibintu hagenda kubarire kugira ngo ube national tegereza kumva amatu yawe nabiri umviriza bose atari ukutapata problem utapata problem long histoire asa urugendo ni runini cyane kuri Jean Pierre Nimbona Kidumu